nico gituma rero tuza turaraba ahari imitego tugwamwo kugira ngo iyo mitego tuyiheze. Mugabo hariho imitego namwe bwe mwitamo, hari imitego mwitamo. None reka je twumvikana, nkobo wewe umpaye akazi ko gucuruza mu ibutiki ngahomba ibihumbi 100, ugaca unjana mu mpimba yuko nzopfungwa imyaka 5, aho bukize ubutungane. Aho rero mvuze umenga gwaciwe, ntigwaciwe. Nciye nja mu mpimba urubanza ruzocibwa haheze imyaka 5 ndi mu mpimba rutaracibwa kubera ibihumbi 100 nahomvye mu ibutiki. Aho bugize ubutungane ivyo ntibiriho. Ubu nyene ndabaha izina y'umuntu ari mu mpimba yahombeje ibihumbi 120 mu ibutiki, amazeyo ariko aborerayo. Ino ivyo ntibihari. Ubu nyene ejo hariho umuntu yapfunzwe, je mbwira ugiye umuntu agashaka kugurisha inzu yiwe mukagura neza neza, hakaba na transfer ya titre ukayironka, hanyuma muri urya muryango mu nyuma hakaba mwinjyane bagatagwa kuvuga ngo ijya nzu twari kuyigabura twari kugira iki, hakaba injyane mu muryango. We waguzwe kuja gupfungwa biremewe vrema, uwaguzwe agacaja gupfungwa. Ubu nyene ntari mu gasho, ubu nyene cyari gihe mwibaza ko je nanje ntize amashuri mwize, yego abadogiteri sindabashikira, mugabo nibaza ivyo mfise mu mutwe ivyo niga ku munsi ku munsi noba ndusha umudogiteri no munsi. Oya nimumbwire uwo muntu ubu nyene ari mu gasho, ubu nyene yaguze inzu ishengero ribona no ivyo ntitwavyizaga yemwe. Iyo ni kazisi hambaye, yaguze inzu ishengero ribona, barasinyiranira ivyabona bihari, haraba transfer ya titre de propriété, aratunga inzu gwiwe, hanyuma injyane zibaye hagati mu muryango bagaca bapfunga uwo yaguze. Ubwo ni butungane. Ega ngo ubugabo burihabwa, ubugabo burihabwa. Ntushobora kuba ufise iyo nyifato ngo uvuge ngo abantu baze bagukunde, bazokundira amaja hehe? Hariho ubuntu buba ukiyumvira utuntu umucama. Umunsi umwe numvise umuprocureur ariko abwira umuburanyi ngo ariko ngo ajya amahera yose ngo hajya no kwemera ko yatwara wenyine tutayagabuye, ngo utegereza kumpako, ngo utampaye ko ngo nawe uratsindwa, ngo nzoza kwironderera ujya wundi muburana ngo ayame. Amajwi ndayafise mugaca mushaka ko babakunda, ngo umujyambwa bumwe mu Burundi, ngo umujyambwa bumwe agatukisha umuryango. Abo bantu babatera urubwa ni mubiruka, namwe mubirukeko. None ntibikunda. Burya mwirigara mwebwe abacamanza muvuze muti tuvugana ukuri twese twariza amategeko, bijya wagize ubona bihuye. Aha niyoheba iyo ngeso mugakwera ucuvuga ngo zanashana jusororereko. Hariho umuntu yivye amaherero ng'umuri yaridi umunyamahanga, bacamubwira bati wewe emera aya mahera, wewe heba bijya uwo muri yaridi ucubuza ratugabure ujya munyamahanga tumwirukana. Tukaca tuvuga ngo ngurumva baratubeshera, wewe uri intungane, wewe Marcel uri intungane, wewe Karaveri uri intungane, mugabo hariho umuntu yitwa Nzorijana na Bujana emwe bamenje. None kweri ki namwe mutobiyambura? Kweri ki mutobiyambura? Umuntu hajeje kugigiturire, umukuru wa sentara agaca mwongururiza mu yindi commune ngo iyo dossier iraheze. Urumva bararumuciriye aratsinzwe, bamwagirije ikibonane, agaca mukura muri iyi commune agaca mujana mu yindi commune ngo dossier iraheze. Mwe muravyumva umucamanza yaciriwe urubanza neza, intaye yamukubise mu gahanga, yari igiturire acogwagodagoda birazwi. Hayo umukuru wa sentare agaca mwonguruza agaca mukura ngaho ngo reka ndakujane hariya aje kurya ibindi biturira handi, mugaca muvuga ngo babakunde. None jeho ntibirirwa baravuga ko naje wataco maze
kandi jewe atacu bashaka kunyagiriza ari mwebwe aba indongozi z'igihugu muri ko muronona jewe gaca binyandikwa kugahanga ko ari je ndiko ndonona none sivyo ntimwirirwa murarya ibiturire bagaca bavuga ngo Burundi bararya ibiturire umukuru w'igihugu ararya ibiturire nimwikure ko abo bantu batesha urubwa namwe mu badenose hariho ibintu je mbona bikantera isoni nkabura aho mpera naho mpereza none rero reka turabe umuti ingwara zo zirahari mugaramwe ndabasavye mubikure ko abantu babononera aho mwicaye muze muravuga mutoya wabikoze mbona hariho icambere ndababwira imitego mugwamo hariho abene gihugu ashaka kurenganya uwundi kuko azi ko hariho umucamanza azocako agafyita wa muntu agashingisha urubanza rutagira mvura ntavyo muhora mubona umuntu ashingisha urubanza rutagira ishingiro na rimwe kugira gusa ubwa mbere azembagiza uwo baburana niyo abatagira amahera akamugura urubanza rutagira ishingiro iwo numutego mugwamwo kandi aje azarira gose agakumbagara nka kumwe kwa mutima hejeje kubigira ngaho agakumbagara gose ugaca bibaza ko afise ukuri ubwa kabiri hariho wundi aza akabijenama n'umucamanza akabijenama n'urubanza ngene bazorurya hariho ubu aho umuavoka asigaye agirana inama n'umushikiriza amanza agaca agirana inama n'uzotwara siyeje yo guca urwo rubanza bakumvikana vyose ingene urubanza ruzogenda gushika ku mpera kubera iki baguze umucamanza none burya mwibaza ko ikosa ari procureur cyane ari avoka vyandikwa kuri wewe geraganda abwire je hari umuntu yigeze kuvangwa gira mpigiturire usanga agira yibe igihugu je yampa ibihumbi miliyoni 30 nizo ari kumpa mugabo ngira ndamufashe kwiba imiliyoni 250 urumva ni jewe nzofatwa wewe ariko ariririmbira ko ari ntore ari mwiza mu bantu hanyuma ndamukankamira ndamwirukako ndavuga nti wewe rero no gufunga kuko nta muntu ntiwokwemera kumpa ayo mahera uzi kuri mukuri ngira je kurondera rero uko kuri nca ndagutora uwo muntu yaranyararaza mu bagenzi ngo ujya mugabo nta kigenda ngo numuhimbiri ngo niyo umusavye service ntaguha ntavuga ngo niyo umuhaye igiture ntiyaki ngo niyo umusavye service ntaguha namubwiye nti je urabona imyaka mfise ndacafise ubuzima kuri iyi si ca wibaza aho nca hose bamvuma ngo wa muryo ibiturire wa musuma iyi myaka yose nkazoyibaho mu gihugu meze uko sinshobora Imana ayo mahera wewe uvuga ngo urafise Imana nanje rafise ayo yanteguriye kuko ntigukunda kundusha nani ndababwiye yuko Imana yabaremye ngo maboro cyane ndababwiye ko itunga ryanyu rizova mu guhembwa umushahara muri leta naganda babwire nta ukorera leta zopfa tunze nimwaba ndababwire abarya ibiturire ngo rukorera hembwa umushahara mutoyi naho bahemba muri yaridi bazogo barya ibiturire naho baho muri yaridi bazogo barya ibiturire kuko hagiye igiturire umutima ntiharya igiturire ubukene ni nkuko ndababwire umwana yakuze akora mu nkono y'umuvyeyi nashaka umukuru w'igihugu azokora mu nkono hariho ingwara z'akarande wakuze uri umwana w'umusuma mu nzu naho uzomushikiranganje shakwe n'umukuru w'igihugu uzoguma ushaka kwiba urondera tunuranura bijya uri vyerekana ingene wakuze waramenyereye kwironderera ico gihe je nahembwa amahera makeyi naciye mvuga nti je sinshobora kuba umworo nzokorera igihugu kandi ntegerezwa kubaho nca ntagura kwikorera utugambi ngakorera igihugu kongera gakora akagambi nico gituma je nta kintu kizana amahera y'umuntu ntazi gukora kiretse kwiba gusa nivyo ntazi kwesikoroka ntavyo nzi kubesha ntavyo nzi kwiba ntavyo nzi mugabo je ndazi kwironderera je ndakubwiye nti ahagenda nutaronka amahera uzoraba urayaronka mugusaba mushaka gutungishwa n'umushahara usegerega je mushahara ndavyita gusega none ntiwagiye gusaba akazi oya hari umuntu aravuga ngo ngiye kwiha akazi ngiye gusaba akazi
urashobora guherebwa kurushi ugacuva kuzotunga uwuza gutunga arironderera akazi urashobora kukwironderera wewe nyene jakazi ndagafise nimumbwire muti manda yawe iraheze ariko je ntaca mba pedeje kandi je nzohembwa amahera aruta ayo mpembwa no musi muga ndabona ingene ibintu bipfa mbona kubera umwanya ntafise avuga nti ico mpumwanya no mu miliyardere jewe kandi atawe nivye nta nisoko ya leta je noronde kuko ndaza amahera ari uwo n'umutego rero umutego wo kugugwa kwemera kugugwa ukemera yuko ugira iceyi kubera kugugwa nabo n'abagenzi bawe bose mukorana bagaca badura iceyi kubera wewe ivyo bintu twovyikura hariho n'abandi bagira iterabwoba kubera ivyicaro bafise bakabagira kwiterabwoba kabisa babura amatari niwe nabwiye ntumuntu azoza kubagira kwiterabwoba uzuca umubwira uti wewe rero ko ushaka gutwara intara ngira ubunyene ntanga imihoho na dikirikete umukuru w'igihugu kandi nca ndamusaba wowe nyene kuca unsubirira kuva uwo munsi ntimurabona ko babura amatari ubu bubashwe nawe uwo muntu ariko abwira kwiterabwoba mubwire uti sawa ngira mbwira umukuru w'igihugu hanyuma jewe ako kazi kawe wampaye ndagahevye mugo mukuru w'igihugu ndamubwira uco unsubirira wewe nyene murabe ko azogaruka muri mwe bw'abacamanza ntabacamanza bitwa igikashi ntabariho bitwa igikashi kubera iki ngujya ukabona urubanza ngo baruhaye ujya undi kandi naje ko bahenda nta mwanya je mfise w'ivyo gihutu n'igituzi none abarundi ko munyita se barundi ndi sende ndi se bahutu ndi se batutsi ndi se barundi none niko yeke mushaka kunshiramwo abahutu n'abatutsi naje rero nince ntaha muzane uwo muhutu cyangwa uwo mututsi azokorera ubwoko bwiwe ngaho aho twihendera ku bucamanza buca busambuka gute ubucamanza bwaciye buba igikoresho c'abantu kugira barondera ingene bashobora gutoteza abandi cyangwa bagahonyora ku gakanu wagwego witwa gubutungane naho gwapfiriye gwareretse kuba urwego rw'igihugu rucaruba urwego rw'abantu bakoresha uko bashaka ni habu no munsi rero dukorana tuvuga tuti inzego zakoranye twifurizanye umwaka mushasha urwego rw'ubutungane dutegereza kurugarukana n'urwego rw'ubutungane rubenda yahundwa mugu no munsi umenga muri urwego rw'izindi nzego tutagarukanye urwego rw'ubutungane ruba urwego rw'ubutungane vy'ukuri ntibikunda tubanze dukora urwego rw'ubutungane kandi ivyo ntibigoye n'amategeko gusa twese dukurikiza mugabo naganda babwira urwego rw'ubutungane kuruhindura biroroshe mugabo guhindura abantu ni ikintu kigoye guhindura abantu bamaze kumugara ni ikintu kigoye cyane mu ijambo ry'Imana bavuga ngo n'abantu bakongataye igikanu bagoye guhindukiza nuvuga ni ibintu uhinduka bukebuke ntimugire ubwoba rero mwebwe abacamanza turatanguye urwego rw'ubutungane tugira rujeho neza guhitwe urwego rw'ubutungane mugiye gisoda ari gipolisi gabasha nivyo mwaza byari byoroshe none ntubona ko no munsi byaheze urwego rwo kwivuna basi ntiruri haje none murarusha abo barasana umuntu mwarasana no munsi ugaca usinzira nawe agacoga umutekano wawe none mwebwe nimwe mutohinduka naganda babwire ko bishoboka ntihagire umuntu avunika inkokora ntimucike inkokora haje ikintu ca mbere ubanza kugira urwo rwego rukaba urwego mu mategeko urwego rw'ubutungane ruriho neza n'amategeko meza mugabo benego guhinduka mu muzirikanyi bifata umwanya kugira rero navyo nyene bihinduke ningene mutunganije gutunganya neza bica bigenda neza none kare ngitangura guhura n'abacamanza bose bavuze ngo ndiko ndabinjirira kubera ikintu basaba amategeko
uri umucamanza ntusoma amategeko n'amakosa utegereza gusoma ukamenya umukuru w'igihugu ajejwe iki. Habahaye uburorero ndabwira nti none kw'inama nshinga amateka na nkenguza amateka bahejeje gutora ibwirizwa ko ntarabona barishize ku mukono ngo rije mu ngiro. Batumvikana haraho murigira mubona bahejeje kuritora ibwirizwa baca barikubita ku mukono rigaca rija mu ngiro. Kubera iki n'umukuru w'igihugu kugira nawe arishire ku mukono aca baza guhamagara umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Ivyo vyose ni ibintu dutegerezwa kumenya ingene igihugu kirongorwa. Ku bwanje rero uno munsi duhuye nimave muvuga ngo ni igiki cori y'inzu mbega ngo ni ntama yuri y'inzu. Oya, mwebwe mu rwego rw'ubutungane mu Burundi hari inzego zitatu. Hariho urwego nshingwantwaro na nshingwabikorwa, hakaba urwego rw'ubutungane n'urwego nshingamateka. Kandi muri izo nzego nta gwinjirira urundi. Mugabo so kuvuga yuko zidakorana kuko zose ni inzego z'igihugu, zose zirakorana. None zokorana gute atamuhuza wazo? Byoca vyanga. Ubu rero nico dutegeza kugira ko umwitwarariko udasanzwe. Ibibazo vyose rero ubutungane bwagiye buragira bufata umuzi kuri ivyo nababwiye. Bufata umuzi ngaho nababwiye. Iyo urwego rumaze kuba urwego rw'abantu rutakira urwego rw'igihugu ruba ruhejeje gutituka. Ubu rero mu migambi yanje nuko urwego rw'ubutungane nipfuza yuko ruba urwego rw'ubutungane ruhagaze neza kandi rwubahitse nk'izindi nzego z'igihugu. Ivyo ni ibintu bisanzwe. Hanyuma rero umukuru utunganya ugaca utunganya ukurikije nk'urwego. Mu kugira dusokoke rero tuve muri ivyo twagiyemo, murazi ko n'abari bari mu biganiro vy'Arusha baravuze bati none tubisubize itoto gute? Bararaba basanga hari ivyaha vyinshi vyakozwe ubutungane butigeze bukorerako. Kubera iki? Haba hari uvuga ngo hajya ntimukoreko iyi dosiye hagarika iyi hagarika, bitigeze bikorwako. Bavuga bati none ejo umuntu azokwica umuntu tuzofata ngo turagucira urubanza ko wishe umuntu, hariho uwundi yishe batanu. Arashobora guca avuga ati none jewe ni jeje nyene muciye mucira urubanza ko nishe umwe, urya mugabo yishe batanu ko atacu mumuvuzeko. None ivyo ntivyumvikana. Uco hitamwe uti none duhere kuva ubutungane bufutanye tuzoshika ku vy'uburyari. Nico gituma ubutungane bwaciye bwigaburamwo kabiri. Ubutungane butunganya ivy'uyu munsi kuduga n'ubutungane bugera buraba ibya kera, ivyo bitaciriwe urubanza kandi biguma bidukurikira. Kuko urubanza rw'amaraso ndababwire, be muramenye igituma bavuga ngo urubanza rw'imbwa ntiruhera. Kandi mwene twabura abacamanza nitwo muza muriga muti none urya mwiciye imbwa ko twamuhanye tukamuca n'amande bigahera, byagenze gute urubanza rw'abicaniye imbwa ngo ntiruhere? Ngo igene rudahera. Urumva ngo umugabo biciye imbwa ngo ahuye n'uwundi mugabo avuye guhiga azanye impongo, ngo yaba naje yambwa yaje ari ikiriho, ngo ijya mpongo naje mba ndayitahanye, agaca yiruka gusubira kurushingisha ati hariho impongo nabuze. Urumva gumana gahinda kayambwa yiwe. Nico gituma urubanza rw'amaraso n'urubanza rudahera mutaronde ingene ruhera. None ko icapfuye kitazuka. Nico gituma rero izo manza z'amaraso zase guciribwa urubanza muri kahise zishobora kudukurikira ngaha mu mugongo, naho ho imyaka 100 tukazoguma mu njyane dushaka kwihorana
nuvuga yuko igihugu rero gitegerezwa kuronka ingene kibitunganya abantu bagasubiza hamwe yanzikira igahera. Nico gituma bavuga bati n'ubutungane bunywanisha. Ariko burya butungane bundi rero ubu buhana, haba utsindwa n'utsinda. Uwutsinze akagenda aravyina, uwutsinzwe akagenda ararira. Mwumva harimwo kunywana? Ahubwo rwanko ruradutse. Urya mugabo itongo nari narimwivye none araritwaye, akagenda araca urutoki. Murumva ko atakunywana birimo? Wewe wovuga ngo ni munywane uyu aba mu nzu yaso. Mwebwe murapanze, muga hariho abandi bari mu nzu yanyu, uwo mupangiye akazaraza ngo ukwezi kwaheze ubona inzu yawe mwosubiza hamwe. Reka muze murumva igituma habaye ubucamanza bunywanisha. Nuvuga akavuga ati wewe subiza iyo nzu. Nibuka hari muri Intega no mundi mugabo wo mu Kirundo, baragiye baramubwira bati urabona hajya byo ntivyavuba n'ivyabona biracariho, ngo urabona ijya nzu se yiwawe ni ujya muryango. Ararahira ararengwa bari imbere ya senetebe, ararahira. Nico gituma naneguye ijya sentare y'amatongo n'ayandi matungo ingene yashatse kwifata nk'ubucamanza. Kunywanisha yabiheze hajya ubaye umucamanza, kunywanisha yabiheze. Icambere umuntu azi ko ari we yabikoze arondera ingene ahisha uko kuri, ngo zani ivyemezo. Mugabo mu kunywanisha nimwe murondera ukuri gushikaho muza mumwereka muti mutama urabona hasi iwawe. Uwo mugabo rero wo mu Kirundo ngo yaciye mu nyuma ngo aragaruka, ngo nagenda abaza ikibazo ngo mbe none ngo nokwemera ko ijya nzu atari yiwanje ari yiwawe, ngo ubwo ntiboca bamfunga, ngo ntimwoca mumfunga. Batoya bati twebwe tujejwe kubanywanisha. Ngo ntibava baca banyagiriza ko ari jewe nishe serugo. Batoya ivyo birafise abandi babijamwo. Hanyuma arabiraba ngo acavuga ati ndavyemeye rero ijya nzu ni iwabo, burya vyagenze uku. Baca barahamagara wa muryango arasubiza yanzu atangorane nimwe. Murumva rero hariho ubutungane bunywanisha n'ubundi haba utsinda n'utsindwa. Ubutungane rero ugahirahira ukaca ugwangondagonde, ujya muntu yatsinzwe akamenya ko yarenganijwe, uba ubwo nyene uhejeje kurema intambara mu gihugu. Nico gituma ubutungane nibwo bufise amahoro. Urubanza iyo rutevye muze murabe ruca ruba politiki, muze mubirabe. Iyo urubanza rutevye ruca ruba politiki. Mugabo iyo runyarutse nta politike zijamwo. Urubanza uhirahiriye ukaruca hakawutsindwa n'utsindwa, nturushire mu ngiro, uvyuye injyane ziruta bataraburana. Muze muramenya ingaruka z'ivyo mukoze.